a partir ya 2017 iwacu tubona abo bita abaredi tabara n'uwo munsi umunyamurenge yabonye ihonyabwoko ry'umunyamurenge. Jewe nabaye muri Nairobi ya kabiri. Waragiye mu masezerano neza cyane. Uragenda gusinya? Naranasinye mu masezerano. Waserukira? Naserukira communauté. Ariko subu aba expert ba Nations Unies ko aribo dufashe ko aribo bantu bafise ukuri bari kutubarira iki hejuru y'abica abanyamurenge. Twe dufise ingorane nishi cyane. Kandi ni nazo mbona zikwiye kuvugwa. Hejo bundi bategetse M23 kuva hari abasubira inyuma. Communauté yacu yari ifise inka muri Plaine de la Ruzizi. Bose baciye baba oblige gushorera inka zabo bakazisubiza muri biriya bice byegereye i Bukavu. Nubu izo nka zose zarabazwe zagiye ku masoko barazibaze kandi banyine inka ntabwo bari bafite gahunda yo kubagisha inka zabo. Bari bakeneye korora. Nukuvuga ngo abaturage babaye aba victime kandi izindi zarapfuye. Abaturage kandi bari batuye Kamanyura imirima yabo yarariwe. None abantu bazabaho gute? Iyicarubozo riba riri continuer, donc ni amapfa abandanije jour au jour. Wicwa umwana mutoya aricwa no kubira imiti, aricwa na malnutrition, umukecuru aricwa n'ivyo bintu. Nukuvuga ngo n'impfu zibandanije kubera hejuru ya communauté yacu. Niyo mpamvu je ndashobora guhakana ko hari ngo amazi n'ubuzima kandi ubuzima n'amazi asesekara bayore. Samuel Sopota barinde barandikazi ngiki kinyobwa mpabwa abantu kije gutuma ubuzima bw'umuntu bumererwa neza. Sobrinde gusa nikiremwa muntu itari cyo cyose. Uruganda Samuel Sopota Services watuzaniye amazi mpabwa abantu meza kandi azimbutse. Muri Samuel Sopota Services tugufitiye amazi y'ubwoko butandukanye ku rugero wowe nyine wifuza. Ego turagufitiye iritiro rimwe n'inusu, iritiro rimwe, mililitiro 500, tutibagira mililitiro 300 zizimbutse ku rugero wowe nyine wifuza. Amazi Samuel Sopota uyasanga mu Burundi bwose, mu butike, alimentation, mu hotel n'ibindi bibazo bitandukanye. Badandaza ikaramu wifuza kunywa amazi ku bwinshi murahawe ikaze wirongera amazi aryoshye y'akanovera kandi amara inyota. Mufite mubaza twakure kuri 66 49 99 51. Samuel Sopota Services. Uruganda rukora amazi meza zimbutse. Sizere ku buzima bwiza. Wiriwe cyane mwaramutse bifanye nawe muherereye ndabe kuri mikoro cyo nyine juste gale kepe force ke black machine black behind the camera mwitu umusaza nagukuya huri ndakuzanaga ndakubwira kuno munsi nje kukuzanira inahe y'umunyamurenge ava neza na neza muri ho plateau nivizo kuganira narijya ino namba rimaze imyaka 30 mbega ivuzi ku banyamurenge cyo kuganira nibiko biravugwa haba ifatwa rya Bitare na M23 nani makuru menshi kumana natwe mutumire wacu nawe suwundi amwita Vyuzuye Christian niwe mutumire wacu. Ndakuramutsa Christian. Muraho neza Gaël. Nizera kumeze neza. Meze neza ntangorane. Murakoze cyane ku kwita ubutumire. Yego. Kwatamuzi Vyuzuye Christian. Vyuzuye Christian ninde? Vyuzuye Christian, Vyuzuye ni izina niswe n'abavyeyi. Yego. Christian ni izina ryaje mu nyuma tutanguye ishuri. Kubera hanini wasanga bakwita amazina abiri. Ariko mu buryo bundi ugasanga hakenewe izina rya gatatu. Mu bisanzwe nkuko wari ubivuze mvuka muri ho plateau mu karere ka Mwenga. Tuvuze Mwenga tuba tuvuze Itombwe précisément ahantu bita mu Kigazura. Kigazura c'est en face ya Mikenge iri en conflit uyu munsi. Mu yandi mateka yanje nakuze neza muri famille y'abakristo. Ibyo ni ibintu bisanzwe ku munyamurenge wese. Ubundi mfise amateka muri gestion y'aya makonflit yagiye aba partir ya 2017. Nagiye mba umupresidenta wa ma communauté
kuri niveau regionale, nationale na internationale. Bref, aho mpagaze n'uyu munsi mpagaze ku kurwanira amahoro muri strategie zose zikwiriye gukoreshwa kugira ngo umutekano w'abaturage n'ibintu byabo bigerweho. Kandi ayo ma strategie rero, ayo ma plan stratégique abasabye yuko haboneka abantu bitora nk'abambassadeur de la paix. Ndafise kandi amateka yuko nabaye formé mu bantu bagiye batogwa mu bihugu 11, nabaye muri conference internationale y'ibihugu 11 bigize Afrique, aho bagiye batora abantu 2-3 bavuga cyangwa se batoza uburyo bukemura ibibazo ariko biri general muri Afrika muri rusange. Ni ukuvuga rero nabaye formé nk'umuambassadeur de la paix, kimwe n'abandi bose abagiye bava mu Burundi, mu Rwanda, Congo Brazza, Sudani. Ayo ni amateka n'ibitseho menshi murakoze. Tukiri ngaho nyene uvuze ngo umuambassadeur de la paix, umuntu kugira avuga amahoro nuko warabonye intambara. Warabonye intambara? Narayibonye. Hari intambara rero twiga mu mateka, intambara zagiye ziba muri za 64 iwacu bwa mbere babona ingwano, babona intambara banyagwa mu binyejana birebire batarigeze bahura n'izo ngwano ziturutse ku bantu, ahubwo bafise andi mateka y'ibindi bintu bagiye bahangana navyo nk'ingwara za malaria, surtout muri plaine de la Ruzizi, kuko niyo mateka y'umunyamurenge. Bagiye bahura n'izindi ntambara z'ibikoko vyo mw'ishyamba byagombaga kurya inka, ibyo nabyo bagiye bahura nabyo, bakasubira bakagira andi mateka y'abatwa, abo bita aba premiers occupants. Ayo na mateka tuzi kuri basogokuru, amateka yanditse, amateka tubwibwa. Ariko amateka y'intambara njewe nshobora kuvuga nabonye, ni intambara natangiye kubona nkiri mutoya muri za 96, ariko nari muto 98 nari maze guca akenge. Jusqu'à nos jours intambara zo muri zitangura zo muri 2017, kuva igihe M20 habaye présence ya M23, pardon, présence ya Redi Tabara iwacu, surtout muri 2017, niyo mateka akomeye cyane yabashije gusenya zone zitatu zari zituwemwo n'umunyamurenge muri ho plateau, zose ziba déstabiliser. Donc jusqu'à nos jours ayo mateka yose ndashobora kuyavuga a partir yo muri 98 kugeza uyu munsi. Muriko murabidusigurira muti intambara ya Tabara mu ntambara zose iri mu ntambara mutazova mwibaza cyane gute? Umva izindi ntambara zose nk'intambara twumva nubwo twari tukiri batoya muri za 64, Kongo nibwo bwa mbere bwa Kongo kugira image ya balkanisation, ya diviser. Kongo yabaye diviser en deux parties muri 64, ariko ni ikintu cyatanguye muri 58, 59, 58 hari hariho gusaba independence. Ibyo ndavuga amateka ya Kongo nk'igihugu cyanjye. Ariko muri 59 habayeho icyo bita Martyr de l'Indépendance. Abantu benshi barapfuye bicwa n'ikintu cyo kuharanira independence. Ariko kugira rero ngo bagere kuri iyo degré yo guharanira independence, hari hamaze kwinjira ikintu c'amashaka. Amashaka mu Kirundi imigambwe. Hari harabaye umugambwe, nukuvuga ngo umuntu wagombaga gusaba independence yagombaga kuba ari umuntu ufise umugambwe. Nukuvuga ngo Lumumba yagaragaye afise umugambwe wa MNC. Iyo MNC yagize ingufu, n'igihe Lumumba yapfuye, urumva Lumumba yagize ingufu muri za 59 abantu barapfa cyane, muri za 60 1960 habaho independence. Muri 1961 Lumumba yaramaze gupfa.
1960 63 64 Kongo yahise igira image yo gucikamo. Este yose yabaye pour Lumumba. West nayo iguma kuba pour Joseph Kasavubu wari uri ku butegetsi ico gihe. No kuvuga iki rero muri izo za 54 iwacu ntibari bazi ingorane z'intambara, nibwo batangiye kubona consequence rero z'intambara kubera iyi mouvement ya MNC yari igizwe na jeunesse ariyo yaje kwitwa aba jeunesse cyangwa se mulele. Iyi mulele yibasiraga abantu bari pour ubutegetsi bwari buhari, iyo yashakaga yuko iyo kipa kandi abantu bose baba pour uriya wari umaze gupfa ariwe Patrice Lumumba. Nukuvuga Lumumba nawe yari afise politique deja yaramaze gucengeza mu bantu ya panafricanisme. Yumvisaga abantu yuko na nyuma ya independence abakongomani bakwiriye no kwinjira mu bintu, abereka ubutunzi, abereka ibintu byose. Yari afise politique nziza kuruta uwari uri ku butegetsi. Ukuvuga ico gihe rero iwacu batangiye gusibira les conséquences z'ivyo bintu. Abatarabaye pour Murere batanguye kuba attaquer muri za zone zitatu nakubwiye, zone ya Fizi, zone ya Mwenga ariyo Itombwe na zone ya Uvira. Ayo mazone yose yararimwo imihana myinshi y'abanyamurenge. Ico gihe batanguye rero guhunga, ariko nta nzu yabo bigeze baturira. Ariko bahunga iki? Bahunga noneho iyi aba jeunesse cyangwa se iyi mulele. Nukuvuga rero abanyamurenge nibo basigaye pour gouvernement, ariko ya gouvernement nayo Mobutu bidatinze mu mateka maremare yahisaza akubita kudeta, ubundi kandi araza arwanya n'ijya mulele. Donc hari hamaze kuba rebellion muri rebellion, ariko byose arabicecekesha, ya mashaka yose arayacecekesha. Habaho indi periode y'igihe kirekire Kongo yagize amahoro, kugeza naho ijya Murere yari sigayemwo aba individu bakeya basubiye kuvyura umutwe no kugaragara rero muri za 96 bongera kandi kuza mu kindi kintu gishasha noneho kiza kongera kandi kwataka bwa butegetsi bushasha bwa Mobutu Sese Seko kuko yaramaze gutanga amahoro. Iyo rero ni periode ishira 30. Iyi ntambara imaze imyaka irenga 30, ariko abakongomani bo bava mu bwoko bw'abanyamurenge ntimuyitahura cyo kimwe. Hari abavuga ko iyi ntambara iri kwiva yuko agateka k'umunyamurenge kari kwarahonyanga. Hariho n'abandi bavuga ko ino ntambara imaze imyaka 30 iri kwiterwa n'u Rwanda rugomba kwiba ubutunzi mu gihugu ca Kongo. Ku bwanyu wowe uhagaze? Iyo uvuga umunyamurenge ubusa naho ushaka kwa tuvuga amateka gusa y'umunyamurenge, ariko avantage na conséquence zikunze kuba ziri muri general, muri rusange. Kandi nta kibazo gikwiye kuba kiri ku munyamurenge gusa ngo gisige indi communauté, ariko kubera wakeneye kumenya kuri tâche gusa y'umunyamurenge, kuko nubundi hari zaje zidukura muri communauté zigize Kongo, noneho zikaza zidushira imbere ko ari twebwe dukwiye kugaragara surtout muri ivyo bintu by'ingwana. Ico mvuga niki, umunyamurenge afite amateka maremare yo gukunda igihugu. Ku kibazo cagiye kiba tuvuge a partir ya 60 muri 96, n'undi umunyamurenge yarasanzwe mu butegetsi, yarasanzwe nk'umukongomani kimwe n'undi mukongomani wese. Nukuvuga influence y'umunyamurenge mu ngwano yabaye ikuraho Mobutu, ariho hazamo ibintu bya FDLR, hakazamo ibintu bya communauté y'abahutu muri Kongo bava mu Rwanda, abahunze indwano zo muri 94. Aho hantu rero igituma abanyamurenge baza bakananirwa kuhasobanura, cyangwa se uhasobanuye akahasobanura selo n'imitekerereze yiwe canke naho yabashigikiye, urumva naho haba difference. Ariko ku giti canje uko nshaka kuvuga,
ayo ni amateka yagaragaraga mu karere kose k'ibiyaga bigari. Ni ukuvuga mu karere k'ibiyaga bigari habayeho implication y'abarundi, habayeho implication y'abakongomani, habayeho implication y'abanyarwanda mu bibazo byagiye biba ico gihe. N'Ubugande cyambere u Rwanda rwafashije Ubugande gukuraho Idi Amin. Les jeunesse y'abanyarwanda bari barahunze muri 59. Ni ukuvuga ngo muri 94 habonetse abanyamurenge bari kumwe n'abanyarwanda muri Kagera mu butegetsi bwa Museveni. Kandi Museveni niwe wafashije abo bantu bose kwinjira mu Rwanda bafata ubutegetsi bakuraho ubutegetsi bwari buhari bwa Habyarimana. Ico gihe rero bamaze gukuraho ubutegetsi bwa Habyarimana des après cyangwa se muri imyaka ibiri muri uyu mwaka ugize genocide wo muri 94, muri 96 habayeho kwambuka binjira muri Kongo. Ya jeunesse y'abanyamurenge nabo bari bakeneye iki? Bari bakeneye nabo kugaruka muri Kongo bafite uburenganzira bwo gukuraho ubutegetsi bwari buhari, kandi bumva yuko nabo bogira imyanya ikomeye mu bya gisirikare ndetse no mu butegetsi. Muri ayo mateka rero ni amateka azwi kandi n'abantu benshi barayagusobanurira bwana munyamakuru. Yego. Aho bavuga ati twaragiye dufata Kinshasa, surtout nos grands frères bakuru bacu bageraho bafata Kinshasa, ariko une année après umwaka umwe uheze bajya abantu kandi bari bamaze gushiraho ubutegetsi baciye kandi batangura kandi kurwanya bwa butegetsi. Ico ni ikintu kandi cyabaye rebellion muri rebellion ya Mobutu ikuraho Kabila na rebellion kandi ya RCD hamwe na ziriya nari ya mashaka yandi yarimo ba Jean Pierre Bemba n'abandi nabo barongera kandi bishira hamwe kandi barwanya kandi bwa butegetsi. Nico gihe uzumva bavuga ngo ko Kongo yari ifise abapresident bane. Muriko murabitubwire tuje muri ko birabuba. Tumugiye intambara ya M23 hamaze kuba amasezerano menshi, ariko umuntu agiye kuraba ayo masezerano n'ubu nyuma turiko turavuga intambara ziriko ziraba. Aya masezerano bavuga ngo Trump yarasinyishije, cyari cyizere ko amahoro agiye kuza muri Kongo. Ku bwanyu murabona hari ico yashitseko? Murakoze cyane. Wenda umuntu ataravuga kuri aya masezerano ya none, ahubwo umuntu yakwibuka tese harandi masezerano yigeze kubaho. Amasezerano yagiye aba kuko Kongo ntabwo yigeze igira umutekano nyuma y'imyaka 30 iheze kuva Kabila agiye ku butegetsi, Kabila muzehe, Kabila fils agiye ku butegetsi kugeza n'uyu munsi Fashi Beto ari ku butegetsi. Nta mahoro yigeze aba. Kubera ko nta mahoro yigeze aba, hagiye habaho rero ama rebellion shobora guheraho wenda twihuse kubw'impamvu z'umwanya. Habayeho rebellion ya CNDP. Iyi rebellion ya CNDP yari ifite intego yo gucura impunzi z'abanyamasisi n'abanyarucuru n'abanyejomba. Ayo ni amakominote avuga ururimi rwenda gusa n'ikinyarwanda, ubundi agizwe n'abantu b'abatutsi, ariko abatutsi bafise inkomoko yo muri Kongo. Kubera muri 96 habayeho guhiga FDLR cyangwa se guhiga n'abahutu bari muri Kongo, habayeho resistance ya FDLR. Ijya resistance rero yatumye bamwe mu batutsi bagira ibibazo bimwe na bimwe muri izo entité. Kandi kubera iyo politike y'ico gihe umuturage ntiyarazi objectif y'ivyo bintu, surtout communauté y'abatutsi benshi bisanze mu Rwanda. Ico gihe nta munyamurenge wari warahunze, abanyamurenge twari tugituye, ariko ba Bosco Ntaganda n'aba Laurent Nkunda bari abantu nabo bari bakeneye ko ya makominote yabo ari mu nkambi z'u Rwanda batahuka. CNDP rero yari ifise nka objectif isa naho ari objectif iri specifique kuri communauté yabo ko bataha bagasubira muri Kongo. Ico gihe rero muri iyo periode habayeho amasezerano. Nibuza umva amasezerano bita
za Manileo cyane byagiye bibera muri Kampala barabahuza. Kampala yari umuhuza ico gihe CNDP byabaye ngombwa yuko ija muri leta. Ayo no amasezerano duharura nk'amasezerano ya mbere. Iyo CNDP mu nyuma haje kubaho ico bise M23 yabaye créé le 6 mars 2012. Nibwo haje kubaho rero ihuriro cyangwa se mouvement bise le 23 mars, kuko a partir ya iyo minsi bagiye kandi mu masezerano. None mwajya amasezerano abariho bakura izina rya M23. Mu nyuma nibwo yaje rero kwiretire iba groupe armée iragwana. Nayo yaragwanye ije kugera muri 2013 irahunga irashira. Bongera kandi kugaruka. Nukuvuga ngo M23 yari ifise intego iyo yo kureklama. Urumva CNDP yari ifise intego yo gucura impunzi. M23 yari ifise intego yo kureklama igihe bari bamaze guhura na leta ya Congo, bagize ico bita brassage na mixage, guhuza ingabo. Hari ibyo bareklamaga nka salaire zabo, nivyo byagiye mu masezerano. Salaire yabo mu gihe cy'ingwano, amapete yabo, amagrade, ivyo bintu nivyo bagarutse bareklama muri M23. Nukuvuga ngo M23 ya kabiri kandi iyi igarutse yagarutse irwana na leta iyempoza kugira ngo leta yemere ibiganiro, ubundi shire amasezerano basinye bwa mbere mu ngiro. Ayo masezerano ni imishahara yabo, ayo masezerano na amagrade yabo, ayo masezerano n'ubundi yari arimo no gucura za mpunzi toujours. Bishaka kuvuga iki? Kuva ico gihe urazi yuko kuva mu M23 y'ubu nyine habayeho Nairobi ya mbere. Nairobi ya mbere yari ifise intego. Jewe nabaye muri Nairobi ya kabiri. Waragiye mu masezerano neza cyane. Uragenda gusinya? Naranasinye mu masezerano. Waserukira? Naserukira communauté, kubera hari harimo société civile, hari harimo amagroupe armé, hari harimo n'abantu baba facilitateur, abantu bafasha, abahuza. Bo si mu rwego rw'abahuza, ni mu rwego rw'abafasha. Aho bashaka kubwira amagroupe armé mbese abantu bakwiye kumva ibiri kubera mu masezerano. Nukuvuga ico gihe rero muri Nairobi ya mbere M23 ya viole amasezerano barayirukana. Hasigara rero andi magroupe armé zose bakomeza Nairobi 1 Nairobi 2 na Nairobi 3 kugeza ubwo amagroupe armé yose yemezanije na Congo yuko atazongera kuba amagroupe armé arwanya ubutegetsi, kuko bose bari bafite ijambo rimwe bavuga ati twebwe si twebwe twateje ingorane, ahubwo ingorane zaradusanze. Ico gihe hakaza presence ya FDLR, hakaza presence ya FNL, hakaza na presence ya Red Tabara hano muri Congo, muri este yacu. Noneho ya magroupe armé yose agenda asa na presente ama communauté yabo, yaje kumvikana na leta yuko afatikanya na leta kuzorandura ya mitwe yitwaje ibigwanisho irwanira muri Congo, mu nyuma bo bakaza kurambika ibigwanisho. Muri kamera bitubwira ubu turi mu gihe intambara yasubiye gushutama. Kubona Trump yavuze ko intambara akongeye kwifata mu minsi. Merci beaucoup. Narisa naho ntageze à l'objectif y'ikibazo wabashije. Nukuvuga ibi bintu by'aya masezerano byarenze Nairobi, bifata Luanda muri Angola biraharenga, bigeraho bifata za Qatar. Ubu ngubu amasezerano rero ari hagati ya Qatar na Washington. Mwayo masezerano rero barayasinye, Qatar yabaye umuhuza, Amerika yabaye umuhuza, ariko rero harimo ibintu bibiri. Amerika yahujije Congo n'u Rwanda, Qatar ihuza M23 na Congo na leta ya Congo. Nukuvuga iki mwayo masezerano?
ayo masezerano jusqu'à maintenant nta resultat ari gutanga iri positif, ahubwo harimo imikino twita imikino ya politike. Imikino ya politike ni ahantu umuntu akubwira ati reba iburyo, wareba ibumoso ugasanga niho yagiye, ugasanga yavuye aha ariko yagiye aha. Ibyo rero jusqu'à nos jours ingwano zirakomeje nk'uko waruvuze za muri kariya karere za Karehe bagumye kwa divasinga, muri ho plateau ya Minembwe ingwano zirahari, nta munsi n'umwe zirigera zihagarara kugeza no kuyu munota turi kuvugana. Surtout umuntu anatabariza communauté muri rusange kubera n'aba victime bakomeje guhura n'ibibazo by'ingwano kandi badafise ubuzima, badafise isoko, badafise assistance iyo ariyo yose. Ariko nsubiye inyuma rero mwayo masezerano uburyo wari uyabajije nta kintu ari gutanga. Trump yarabahenze? Ntitwavuga yuko Trump yabahenze kuko nta mugabo wicarira ikinyoma cyangwa se kubesha, ariko abo agomba guhuza nibo umuntu ashobora kuvuga yuko batari guhura, ntibarageraho buzuzanya kuri solution. Urugero, urumva hari ikintu kiza Trump avuga ati u Rwanda nirukure ingabo zarwo muri Kongo. Iyo u Rwanda bavuze ati u Rwanda nirukure ingabo zarwo muri Kongo, ni nka ryabuye ritera inyoni zibiri, ryica inyoni zibiri cyarimwe. Ni ukuvuga ngo M23 iriretira muri Uvira, ikiretira no muri Plaine de la Ruzizi. Ariko bavuze u Rwanda, ariko hiretiye M23. Kandi mwaya masezerano ingorane zihari nuko nubundi Amerika yongera ikavuga ngo u Rwanda nirumara kuretira ingabo muri Kongo ruzongera, kandi Kongo izongera iganire na M23. Noneho ico kibazo kikaba complexe, kikaba ikibazo kigoye kugitahura no kumva ikindi kintu kizoba gisubiye kongera kuba hagati ya Kongo na M23, kandi baramaze gusinya amasezerano ya Qatar. Nukuvuga ngo amasezerano ya Qatar nayo turayareba ico abalasinga mu, ndagira ngo arigeze kumva intumwa ya President Kongolo yarabisiguye mu bushize yakoranye ikiganiro na Rutikanga, avuga kubera iwe araparticipa cyane muri ayo masezerano ya Qatar. Nukuvuga amasezerano ya Qatar nubundi nta rusasu rwagombaga kongera kuvuga hagati ya Kongo na M23. Ariko se niko bimeze, ingwano zirabandanije, nawe urabisoma mu nyamakuru, isiela haramataki. Nukuvuga icari gikenewe cyane mu ivyo bintu niki, harakwiriye kuba hari komite ya suivi y'ayo makoro yabaye sinye, kandi hakaba amazone tampo, uruhande rumwe rudakwiye kurenga n'urundi rudakwiye kurenga. Ariko umunsi basinye amasezerano ya Qatar bayahejeje, sindigera mbona ko hari zone tampo, nta nayo bigeze batubwira, nta nayo tuzi. Ntiturigera tubona presence y'abantu mwaka karere cyangwa se hari ahantu muri ziriya zone ngo byibuze ngo tumenye ko haje baba expert bari burabe abantu barenze ku masezerano mu buryo bwihuta ngo badukorere raporo, n'ubundi twese twumve yuko habayeho raporo ishinja uruhande rumwe n'urundi kurenga mu masezerano. Ni ukuvuga ivyo bintu rero bigaruka biri muri politique, kandi politique iviza intérêt zaba bandi baba bakeneye nyine intérêt. Turi mu gihe dora twumva M23 yari kuratera ukaza wumva ngo hari wa APR ngo ya Donald Trump babwiye basubira inyuma gaca basubira inyuma. Izo nguvu zivahe? Ico kintu gituma M23 ishobora gutinya telefone gusa atakindi kibaye, tuvuge ko M23 ari abakozi babazungu. Urakoze Monsieur Gaël, nje ndagusubiza n'ubundi nk'umu ambassadeur de la paix, ndagusubiza nk'umuntu ushobora kuja muri neutralité hagati y'abantu babiri bafitanye ingorane. Urumva kuva Joe Biden avuye ku butegetsi atarabuvaho, bakiri aho bitabunaga na bakicinjira,
nawe yagiye akoresha les mêmes termes nk'izo Trump yakoresha. Hari igihe bahamagaraga bakava muri Masisi bayifashe, ico gihe abaturage bakaza bagasanga M23 yavuye muri iyo entité. Abo baturage rero niba bari abaturage bari basanganwe na M23 ntibabone umwanya wo kuba ubuzima bwabo bwoba bufashwe neza, ugasanga uruhande rumwe kubera impande zibiri ziba ziri kurwana hatabaye umu intermediaire, abantu bamwe na bamwe bagenderamo kandi babigiriramo ingorane nyinshi. Surtout nk'uyu munsi ufashe communauté yacu tumaze kuba aba vulnerable ku rwego rutumvikana. Nk'ejo bundi bategetse M23 kuva hariya basubira inyuma, niba barayitegetse niba barategetse u Rwanda, ni nabyo bigenda bigora kubitahura. Communauté yacu yari ifise inka muri Plaine de la Ruzizi, bose baciye baba oblige gushorera inka zabo bakazisubiza muri biriya bice byegereye i Bukavu. Nubu izo nka zose zarabazwe, zagiye ku masoko barazibaze, kandi banyine inka ntabwo bari bafite gahunda yo kubagisha inka zabo, bari bakeneye korora. Ni ukuvuga ngo abaturage babaye aba victime, kandi izindi zarapfuye. Abaturage kandi bari batuye Kamanyura, imirima yabo yarariwe. None abo bantu bazabaho gute? Babayeho badafise inka, babayeho badafise utuzi, babayeho badafise n'indya. Imirima yabo yose yabaye ravage. Même chose muri Haut Plateau. Muri Haut Plateau nta soko, kandi turatabariza vraiment. Nta soko, nta bitaro, nta kintu icyo ari cyo cyose. Kandi abo bantu bari biteze yuko mwayo masezerano ibo bazaba bagiye kuryama ngo basinzire, bazaba bagiye kongera guhura n'ayandi ma communauté, bazaba bagiye kongera kuba muri bwa buzima bwo kurima, bwo korora. Ariko jusqu'à maintenant ibyo bintu byose n'aba victime bo kuri byo. Ayo masezerano rero ntaco avantage kuri communauté. Mvugira wavuze ati umunyamurenge uvuye ruguru, umunyamurenge w'imurenge wo muri Haut Plateau. Ayo masezerano ntaco avantage kuri communauté yacu. Nk'ubu jewe ikintu mbona cyakagombye kuba kiri muri avantage nuko abantu bavuga ico bavuze kikaja mu ngiro, bagakoresha plan. Donc plan ama plan ari stratégique atuma umuturage ni ukuvuga ku rwego rw'amasezerano nta kintu kiri kugaragara nka resultat, ahubwo ni ibibazo bikomeza kwiyongera kandi bikiyongerera muri kazi zigoye cyane. Muriko murabitubwira, haravugwa cyane, haramaze iminsi hanavugwa ko bari umugambi w'ihonyabwoko ry'abanyamurenge. We nka ambassadeur de la paix, umuserukiro rwaruka mu biganiro by'amahoro, wivuga kwiki? Umugambi wo wabayeho wiki wo kwica abanyamurenge. Ihonyabwoko uburyo abantu bapfamwo, hamaze gupfa umunyokuru, hagapfa umutama, hagapfa umwana, hagapfa amatungo n'amazu agaturigwa. Ico kintu kiba kiri muri ritme y'ihonyabwoko. Ariko aho tudahuriza ni umuntu uri gukora iryo honyabwoko. Ni ukuvuga iki rero? A partir ya 2017 iwacu tubona abo bita abaredi tabara. Nuwo munsi umunyamurenge yabonye ihonyabwoko ry'umunyamurenge. Abantu baraturiwe mu mazu, abantu barishwe mu nzira, abantu baranyazwe inka zose, des millions et des millions de vaches z'abanyamurenge zaragiye. Ni ukuvuga umuntu wari uhagaze kutuvugira ico gihe, ubu urabona umuntu wese w'umunyamurenge ubu amaze kuba umuvugizi wa communauté yiwe. Uje wese aravuga, ariko ni hahandi utaka, urira wese arataka, ukubiswe wese arataka. Ni ukuvuga umuntu wariko utuvugira ico gihe yari umuntu umwe witwa Bukuru Ntwari N yari umunyamategeko, yari yarize amategeko. Ico gihe yatanguye kubwira opinion internationale
ababwira ukuntu umunyamurenge ari gukorerwa ihonyabwoko, ariko arikorerwa na Red Tabara yaje iva mu Rwanda. Ico gihe rero abivuze nawe baciye bamwica. Ubwo rero byabaye nka kuriya kwica uhereye ku mutwe. Umuntu rero wishe Bukuru Ntwari yari afise kwica umunyamurenge n'ubundi yahereye umunyamurenge ku mutwe, yica wa muntu uri kuvugira umunyamurenge, kandi wa muntu ushobora kuburanira umunyamurenge akaja no mu mategeko mpuzamahanga kandi akaba yazi neza. Ni ukuvuga rero iryo honyabwoko ntabwo ryigeze rihagarara. Red Tabara yarabandanije igihe twamaze kuvuga ati Red Tabara basi bagiye kuyitrake icayiba ihabwa izindi ngufu. Ni ukuvuga iki, ya Red Tabara yatwishe ntirigera iba jije. Kandi niba nari nkubwiye yuko hakwiye kwifashishwa amastrategie cyangwa se amaplane strategique atuma umuturage agira amahoro, ayo maplane akwiye kuba harimo gereza gufunga abantu bakoze ibyaha. Ariko iyo abantu bakora ibyaha ntibafungwe, n'umuntu unyazwe ibyiwe ntabone aho yitwarira, ico gihe rero ivyo bintu biba bigoye. Icyabiteye rero ni iki? Ikibazo cy'iwacu cyagiye gihindura amafaze. Faze ya mbere ya Red Tabara yavuyeho, hajaho indi faze igaragara nka Alliance Fleuve Congo. Alliance Fleuve Congo ndagira ngo urabizi ko yabaye créé na Nanga muri nabyo ni muri Decembre 2023. Iri Alliance yari irimwo n'abazalendo benshi. Ni ukuvuga ngo na za Red Tabara ziyibamo. Nibyo Sinduhije ariko avuga nk'umukuru wa Red Tabara ubushize, kandi nta bantu bigeze bamwamagana ngo bavuga ati ivyo uvuga kukorana na twigwaneho na M23 ni kinyoma. Nta declaration nimwe ya M23 yabihakanye, nta niya twigwaneho yigeze ibihakana. Kandi ijambo rya Alexis Sinduhije nk'umuntu uyoboye Red Tabara ntabwo ari ijambo ryo gufatwa à légère. Ni ukuvuga jusqu'à maintenant communauté yacu iracari mu ivyo bibazo, irasaba leta n'ubundi kuba yo yitabara. Ariko genda urebe amazone bari gusabiramo, na amazone deja ari occupé na ennemi. Sud Kivu, Nord Kivu yarafashwe, za Goma, za Bukavu zirafatwa, za Karehe zirafatwa, baraduga ho Plateau nayo bayifashe igice kinini kandi kiri habité nabo bantu bo muri communauté baba victime. Nuko aho ifise n'ubundi iri mu baturage. Kandi muri strategie za leta zo kuyikura mu baturage nta zihari. Ni ukuvuga aba baturage ninde uri kubica? Umuntu uri kwica abaturage ari kugaragara, ni umuntu barwaniramo, ni umuntu wabafashe deja en otage. Rero ibyo bintu byose ni iyicarubozo. Iyicarubozo riba riri continuelle, donc ni amapfa abandanije jour au jour. Wicwa umwana mutoya aricwa no kubira imiti, aricwa na malnutrition, umukecuru aricwa n'ivyo bintu. Ni ukuvuga ngo ni impfu zibandanije kubera hejuru ya communauté yacu. Niyo mpamvu je ndashobora guhakana ko hari genocide. Uti genocide irahari abanyamurenge cyane. Turi mu gihe ni ukuvuga rero muri iyo genocide abazoza kutubwira uri gukora genocide n'aba expert. Ariko subu aba expert ba Nations Unies ko ari bo dufashe ko ari bo bantu bafise ukuri bari kutubarira iki hejuru y'abica abanyamurenge. Urabona twe dufise ingorane nishi cyane, kandi ni nazo mbona zikwiye kuvugwa. Izo ngorane ni iki? Harabayeho iyo AFCM 23, ni ukuvuga iyo yari ifise plan ya balkanisation bashingiye ku izina bonyine bavuze Fleuve Congo. Ni ukuvuga Fleuve Congo baheraga
ndaza kukwereka akantu k'agafoto ucekinze kuri Google Map ukazana Fleuve Congo urarangiza ko ifise source muri Katanga ahitwa muri Afriwa ya Lualaba igahita imanuka igaca hagati ya Kindu na Maniema ikamanuka. Donc ni igice kinini, ni playa yagaragara bashaka kuzabalkaniza Congo, ariko bareshuwe kandi sinavyo babwiraga abaturage ko bafise izo gahunda zo kubalkaniza kubera bamenyereye ko Afrika ubu ngubu yabaye umurima w'abazungu, uje wese akubita kudeta, uje wese abalkaniza nk'ukuba baciyemo za Sudani y'epfo na Sudani ya ruguru. Muri Alliance Fleuve Congo bibazaga yuko biza koroha nibisolidariza n'aya magroupe armé yose barayahamagaye yose kugeza kuri groupe za armé zari ziri Fizi. Nibuza wumva akantu akajene garçon ko muri communauté y'ababembe kitwaga Microbe, nukuva nawe yari hariya muri Kenya, aho Alliance Fleuve Congo yari ifise abo bantu bose b'amagroupe za armé, yiteze neza ko mu gihe gitoya bazaba babalkanije Congo, bazaba bayiciyemo. Ariko abo bareshuwe. Ejo bundi bakreye ikindi ndibaza ko bagikreye muri 2026 ubu vuba cyane, ico bise Sauver le Congo, Sauver le Congo. Nukuva ni ya mitwe kandi yaba opoza yishize hamwe. Nejo bundi warabonye déclaration ya ancien président Kabila, kubera niwe ukuriye iyi ngiyi Sauver le Congo, irimo na ba Moise Nyarugabo. Nukuvuga iki ni plan C, nindi plan, haba plan B, plan A, plan B, plan C, barakomeje. Iyo nayo bari kuyikora mu gihe AFCM 23 izayeshua kuri diplomasi ihari ya ba Trump, nibabangamirwa bakayeshuka. Noneho bazoduza Sauver le Congo. Noneho Sauver le Congo nayo yatake, ariko yatakire mu izina rya Kabila, ariko bafise sous-attendu yuko iyi constitution n'ubundi Kisekedi afise gahunda yo guhindura constitution, kandi constitution imuhereza kuba yo kwiyamamariza manda ya gatatu. Kandi tuzi neza mu karere k'ibiyaga bigari ba president Paul Kagame ubu baremerewe, nabo babikoze gutyo, Kaguta Museveni babikoze gutyo. Pourquoi pas Kisegeti ko nawe atakwiriye gukora ico kintu cyo guhindura iyo constitution kugira ngo akomeze arabu uburyo akemura ikibazo ca Congo. Tugomba dusera abasozera uri kora bitubwira uko nyene ati na Tshisekedi barabe nawe nyene ushobora gusanga afise uburenganzira. Ubu turi mu gihe M23 kuravugwa cyane ko yafashe ibice bitandukanye harimo yahitwa muri Bitare. Yes, muri Karehe. Ni muri Karehe y'amajyaruguru. Muri Karehe y'amajyaruguru. Izi nguvu zituma M23 hari igihe ikomera cyane n'igihe wumva umenga iri kurakubitwa ziba ziko ziva. Murakoze, muravuze ati turiko turasozera kandi natwe turashima kuko muduhaye umwanya wo gusozera. Ariko sinifuzaga yuko dusozera kuri iyo analyse ya M23, ariko ndaza gushiraho akajambo niba umwanya uzobugi hariho gusozeramo. Bo ingufu zo haramaze kubaho gukorana byeruye hamwe M23 hamwe na leta y'u Rwanda, kandi leta y'u Rwanda yarabivuze neza ku mugaragaro ivuga yuko ubu bari gukorana na M23, kandi aribwo buryo bari kubona nabwo bubashimishije kuba bari gukorana na M23 kuruta uko bagombaga kuba baturanye n'ubutegetsi bwashizweho n'abaturage bwa Kisekedi ayoboye za Goma na za Bukavu na za Kamanyura. Ariko bagaragaje iby'ukuri yuko M23 ariyo bishimiye gukorana nayo kuruta uko bari basanzwe baturanye n'ibihugu by'ibituranyi. Aho ndavuga irindi jambo rivuze iki bene iyo mitekerereze ntabwo iba iri gushira ku mahoro. Malgré M23 yagira imbaraga ikigarurira n'utwo turere twose, ariko tujuru ni imitwe y'abantu ikomeza kuhangirikira,
ni imitungo y'abantu ikomeza kuhangirikira uburyo buri economique cyangwa mu buryo bw'iterambere. Ndibaza yuko atari cyo gihe ciza u Rwanda ruri guprofita ibyinjira n'ibisohoka, ariko igihe Kongo n'u Rwanda, Tanzania, Kenya n'Ubugande byabaga biri mu mikoranire myiza, imipaka yugurutse, ndibaza yuko byari uburyo bwavantaja igihugu kimwe n'ikindi kuruta uko uyu munsi Kongo n'u Rwanda barebana ayingwe. Siruta u Rwanda rubona yuko M23 ari bo bantu b'abakunzi cyane, kandi ntiturigera tubona ibibuga by'indege byose M23 yafashe ngo tubone Rwanda Air iri kubikoreramo. Ariko mu bushize twabonaga Rwanda Air ikorera muri Kongo, kandi kaba kuri avantage ya leta y'u Rwanda. Nukuvuga muri Trésor Public y'u Rwanda byari bimeze neza kuruta uko byakagombye kuba bimeze uyu munsi. Niba uyu munsi byitwa ko vyomera neza, ni mu buryo buri ilegale. Nuko ndagushimira cyane mutumire. Yes, ndagushimira ku manuro duhaye. Yeah. Hakogwa iki? Voilà, nk'umu ambassadeur de la paix ushobora kuvuga ibintu bikwiye gukorwa. Ikintu cya mbere gikwiye gukorwa ni ugutabara abanyamurenge mu maguru mashya, hakabaho ama assistance humanitaire nka za Croix Rouge zikabatabara, n'indi miryango ikabatabara malgré bari en conflit. Kubera iki? Kubera Goma, Bukavu na Uvira ubu ibarabara riri gukora, bamaze kureka ko imiduga iva muri entité contrôlée kuri M23 n'ubundi yinjira Uvira, pourquoi pas muri Haut Plateau cyangwa se muri Minembwe. Ikindi kintu rero numva gikwiye gukora, hakwiye kubaho acceptation, kumvana, bakareba amapwe byibuze akwiye kuba ari intango yotuma ingwano idakomeza, akaba ariyo bakoresha. Kandi ayo mapwe yifashishijwe, buri ruhande ruteye intambwe kwa ayo mapwe, amahoro yotangira kuza, kuko amahoro ntazi umunsi umwe, ni processus. Ariko processus ya mbere ni iyo ngiyo, buri ruhande rukwiriye kumenya ko rwokora gutya n'urundi rugakora gutya. Kandi ibyo bintu genda nabivuga icya mbere ni ukureka kurwana, ku cessation y'intambara, buri ruhande rugafunga umututu, buri ruhande rugahagaraho rwari rugeze, bakareba icyo amasezerano rero basinye avuga. Neza cyane. Ndagushimira cyane bwana Christian, byari iteka ridasanzwe. Nuko reka ndabashimire sima ivyo muri mu murabana natwe biramugaza mbese nagwaze ko manda muturaga kuri radio nyine juste Kigali makamera mwita umusaza niramba amahoro, ntiharambaye nyagihugu, ntiharamba ibihugu birimo amahoro. Nabwira ati papa Jesu na festival ushura none.